zaramenje gute niyo twace tumenyana na Fizo acara joining Nairobi cha turabana turagerageza ni indege novuga yuko Farias yuri ubwa mbere yari indege ijya concert y'indege nyene imwe ndeke ariko aravuga uko umugore n'abana bahasi oya abana bari kwawo ariko umugore nawe nafise akazi kiwe nasikia tu hapa mwiri uko nakubona kuwa tekete mwiri unachemuka hano hari inyama yagumisha nga ndibiyumvira akantu kabakabuze concert ni determiner l'artiste imbere y'abantu ivyo ukora imbere y'abantu nivyo bikudetermina buri intambara yose ngiye kugwana oya sinkunda kuja kwiyazarda nda prepara koma chanter ndakubonye umwanyuri abandi ngavuga ni bado ndakubonye umwanyuri abandi kavuga ndi okay ndakubonye umwanyuri abandi oya nzorinda mpfa ndiko ndahushura sawa sawa uzofuhevye kuririmba banyirukanye bakwirukaniye urabona hari ibijene bakugenda bizibira ama 6 ari ibijene muze muravyigisha nani je na ama 6 nzibira y'umuntu ko tusanga bifisa kandu uyo nahise tutokee bana anatwaribia ibi bipeti bila regrette sana on a regrette sana merci ça mais urafise umugabo cewe ya takwabia hari west yanduye hari west yanduye irangiye ndondere umugabo karabaye Siren Vibes TV. Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Ndahantu hari ahantu gera ugaca wumva ama stress aragiye away kure cyane akugiye kure ndi okay gatunda bagire story muri ka story game reka mu Rwanda hari abantu bankasiye barantuka ngo nta mu influencers ngo agira ngo promotion ngo bagusa kura ngo nagiye ngo una post nzandi kuri Chatolo Mahara mes amis sahantu hose nako sinzo doposa ndakutubanda kuturiha ahantu ugiye ahantu bakagufata neza ukagubwa neza it's okay kubwira abagenzi bacanga abantu ukunda aho hantu kugira n'abanyene baze bahaje ama stress abavemo n'amashitani yose anyways abantu ko muri mvira ahantu ndi mu Burundi bien sûr muri Kinindo kuri Van apartment okay Sanchez bereke hari ngene hambira amagare ngane niho habona neza abantu babitsona ndi mu cameraman ubu sindikwe na Sanchez nuro ari ruguru ari muri vacances muri retraite anyways ngira ngo ikiganiro n'umuntu mukunda cyane ndamukumbuye goza nkumbuye inkuru ziyo story ziwe se siruko n'abantu ngari mukumbuye ni umustoryteller wanyu umuririmbyi wanyu muzee wetu barabara yao Kidum kivido kibuganiza murabizi ko ari mu Burundi yaje gukora concert kuri Van Beach abantu mwari muhari turamukanya muduzi ibiganza ndetse uko mwagiye ko nandi nari ari bigashye cyane bakoze umuziki wa live gusa it was very good so tugira tuganire mugabo bagire ko ndi kuri Van apartment abantu bashaka ama appartement surtout abantu bavuye hanze nukuri kimana ni heza harakaraga keza hasa neza cyane gose hararengeje kangende rero nyaramukirize barabara yao nisalimie basi mambo kuraba umuhumure umeshaho ego imezeka Kidumu wacu birageze kuvuga Kidumu wacu wow nagera bazona kwihinda bavuga ngo ni Kidumu wabo turabujije bandabo bakunda kubivuga abandi bari abakenya sinze cyo kuvuga abanyarwanda bavuga ngo ni Kidumu wacu ababirigi nabo barabizanye bon ucuvuga mu Kirundi tu abakenya na Kirundi bazi tugukumbu merci bana dukumbu comme ça na papa se Kidumu yaje ku kazi n'amaguru sinzi bamwana byibagiye yavuye kuri Safari Gate aza ku kazi wacu kuri FM n'amaguru umuntu w'umustar
Numusabye ati ndanda gusanga aho uri ewa barakerewe. Ndanabikunda ni Nairobi ndakunda kwingendera. Imodoka ndayishira ngaho ngagenda. Kugenda n'amaguru. Uratesa tu. Umeze gute none? Ni bon. Ubuzima ni sawa? Okay, no musi sinza kubaza ibintu byinshi gose kuri wewe mugabo nibaza ko ahanini ndaza ko umaze gukora ama concert. Byari muri concert nari kundara ama concert yawe. Je ntangura kwiyumvira. Uyu muto ikuna kadawa gani? Kwa nini? Juu ya nini? Dawa ya nini? Amavuta. Wewe kugira tuwa muri Europe. Nibaza ko abantu bakurikirana barabizi. Wagiye mu Faransa, mu Birigi, Norvège, muri Suède, ahandi ni he? Denmark. Ugira mu Rwanda, muri Suisse no mu Rwanda. It's too much. Unogatse mu Burundi. Umuntu akiyumvira ati abantu bamaze imisi baririmba bafite n'amahiti mugabo ugira abantu konse n'ibibazo. Asa uyu muzi. Ikora amafuta gani? Ikarunda gutera inkuru. Ikintu cya mbere ku muririmbyi. Mugabo ngiye gatudabwira impamvu ndabikubajije. Ibintu ukora biraruhisha ndabizi. Biraruhisha ni nk'abantu bose bari ku mayika. Barakora hagaruka bavuga ati ndarushe ndabihevye ugasanga abantu bacitse intege ugasanga après 10 ans 20 ans 20 ari myinshi 10 ans 5 babihevye bacitse intege mugabo wewe ugu muri on top even now 2023 agovuga turi muri 2023 Kidum turi muri 2023 wacari kuri hit koresha ibiki bon reka kwanza ndakubwire c'est vrai umuririmbyi ikintu cya mbere kibanza kwanza kumukura kikamusohora ni hit. Hit irakuzana ikakushira mu matwi y'abantu mu mitima y'abantu hanyuma abasigaye akazi ka kabiri. Akazi ka kabiri ni performance. Wa muntu twakunze ngo ejo azoririmbira hanaka. Rero ayo ma examen yose general yaciyemo ivyo bibazo cange ayo ma épreuve narabiciyemo ndabitsinda kera cyane ibintu natanguye kera ibigaragaza vyaje kera gose tubura bimenye no vyita ko ari nka kujya uburi kwishuri ugakora interrogation cyangwa examen ivyo bintu narabiciyemo no mu ma public aje kubera curiosité narabiciyemo rero ndabitsinda rero guhitinga bisigura iki d'abord ubuje uri mushasha na new sound ishasha faso yawe kuririmba faso yawe kwandika igihe cy'iwacu kera on n'était pas obligé gukora ama video audio yari ikwiye gusa sasa abantu bakakwitondera bakumva ivyumviro bikuvamo hanyuma ico gihe kabisa abantu bari bafite umwanya wo kumviriza kandi urayibona no kuri imyaka ya nyuma ngaha imbere yuko tujya mu magume yerekeye vya politike nshase kuvuga ivya 2015 urabona ko abantu bari bamaze kugira umuco wo kumviriza amakuru cyane amakuru yagera saa 6 abana batoya ukumva RP iratanguye ukumva boneshe iratanguye rero twebwe na twebwe igihe cyacu abantu bari bafise umuco wo kumviriza cyane ivyo umuntu aririmba rero abajene benshi bico gihe ntibari bamaze kumenya iryo banga yuko il faut kuba ufise texte iryo banga rya texte kwandika Imana yarimbishuriye kera kwandika sasa je nahitinze na message sinahitinze n'umudundo cyangwa ukonsa cyange nguko ntamba oya ahantu ha kabiri nagiye guhitinga hakomeye cyane ni examen yo kuja imbere y'abantu aho ubushobozi bwanje niho abantu baciye babwemerera yuko ni c'est la même chose uramubona ukamuva no ku radio ahubwo umubonye live ararenze ari beta gusumbya bijya tumva ku radio kuri radio bafise discipline aba yapanzwe indirimbo y'iminota 4 cyangwa 3 n'igice kwacu usanga si byose yerekanye ivyo ashoboye concert zanje za mbere za 2001 natumiwe ni radio yari kirugurura ngaha ifatanije na leta y'ico gihe ndaza mu byo guhumuriza mu vyerekeye amahoro niya ndeka yavuze ko bagize publicité n'indege mwakuza tutabonye indege tuzomwemerera
yavuze ko mwaka uzazogira kubise n'indege oya naco we azoba kwije imyaka 40 je zoba nkwije 50 nawe numengana mu October nka jewe turumvikanye but tushaka kubikorera rimwe naco rero ndakora performance kuri Konsila ico gihe ngira no kuri stade Prince Rwigwa Gasore ndadugana Ingozi Prince Rwigwa Gasore nakoze imisi 2 kuri kirana samedi dimanche hanyuma 2001 chandaduganwa Ingozi nahone ndakora hanyuma ndagaruka ngangira au revoir muri Havana niho hari handu kabisa dufise rero imitima y'abantu aho niho nayifatiye myinshi imyaka 22 iraheze ukoze iyo concert ariko jewe bazi baribuka iyo ni imyaka yo kumenya mwebwe je natanguye kuvuza imiziki ya 10 ans warabitugiye muri majoni ya no mu ndirimbo twakoranye na religion ndabivugamo ukuntu vyagiye biragenda rero examen ya performance naciye nemeza hanyuma confirmation ya kabiri kuvyerekeye amahiti nayikoze kuri album ya Shamba message encore n'ubu je no guha examen ngakubaza Shamba hanya nariko ndaririmba iki mbaka ndagusigurira ivyo arivyo benshi ngabayikunda la melody nuko bipanze ariko ndibaza ivyo niko ndavuga hajya ni ibintu bihanitse bon interview kindi gihe ninagaruka naje nangora kuguhakuza ka melody mu mutwe Shamba rero nuzeye Shamba nizakurikiye sozo zace zishikana mu Rwanda no mu Bubirigi burasohotse no mu Bubirigi no mu Bwongereza hanyuma album ya gatatu mbona ndayita ko ari album ya Boda Boda kuko après Shamba success zabaye nyinshi umugwi twarimo w'abarundi n'abakenya urapasuka wari umeze nk'uyingi Boda Boda sasa hajya i Nairobi twarabambere kabisa yorapasuse haraba kinyamugigima abantu baraba kabisa agité n'ibishobisho birabafata gushika naho na ambassade y'u Burundi y'ico gihe yatwagwa no yitwa Stani hamwe n'umugwiza tunga Antoine Muzaneze yarafashe indege arico kimuzanye kuza kumvikanisha abantu birananirana mwapfiki amafaranga amasuccess cyane amasuccess amakaratera cahinduka y'abantu gatanga kubukundi kuntu ukora ko bamenyekanye gose kandi twari abajene je ivyo ndabiclassifia yuko bwari ubuto kujera usare hanyuma na course yo kugwanira inguvu zo kumenyekana hanyuma hakaba nabandi muri bo babona ati uyu ni muto kuri twebwe nibishoboka kudutwara nibishoboka twagiye gupasukira Dubai twari twaronse contrat twarongejwe n'umurundi wiwacu yitwa Joris Ndongozi arakonekta twese tururizwa turagenda dushiseyo twamaze 4 mois y'intambara n'uyu Bosco akunda kujya Van Ruryogozi Van Beach il était témoin il voyait tout yabona ayo makimbirane yagumaba hagati yacu hanyuma rero usambutse uwo mugwi jewe sinatashi Nairobi nacenza mu Burundi urabona kuri Ntwarande mu Kinindo hari urupango ngaho nabamo nta muntu yabimenye ko je nabaye mu Burundi bibaze namaze hafi amezi 8 ubanga mbanga abantu bazi nguri muri Kenya oya depression mugabo nta depression nariko ndiretira urazi mu rugamba uri replia subiza mwinguvu repli tactique navuye nganja mu Bubirigi direct hanyuma nawe urahatembere hanyuma rero ariko hageze rero ko subiri Nairobi kuja gutangura rero sasa A0 byose muri 2004 naciye n'inzira yo hasi ninjirira ahitwa Maraba ndahinjiriye niyo ku mupaka nabonye amakinga ariko akora akazi ka taxi ico gihe ivya East Africa Community n'ivyo ari bwatangure twebwe nitwarimo abarundi nitwarimo kwinjira muri Kenya tu payer $50 ibaze par 3 mois amezi 3 2004 en plus yari menshi cyane ico gihe ariko none ko turi mu gihugu cy'abandi twari abikora none naba Dubai ndi babikora bakagira visa change ibintu ngivyo change visa sinzi uko bavyita rero ku mupaka mbonye rijya kinga ginjira free muri Kenya rikinjira free muri Uganda niho izina rya Boda Boda Band ryacerinza mu mutwe
yuko nacengira icifuzo ndi ko ngiye gutangura bande je nibaza ko no yitari rya zina y'ijya kinga kuko ginjira mu mpaka atamuntu arisumbuwa nashatse gukora visionary mfise yari musique sans frontières. Wow. Musique sans frontières. Wotwe nagenda kubaza iti bodaboda ryavuye hehe ikintu ca bajaje ku mupaka Imaraba wa Uganda na Kenya. Rero ngeze i Nairobi naciye ndonga ikiraka cyo gusubira mu Rwanda kuvuza na Kidum. Ndi yari bwapfe yarakiriyo. Sasa izo zose ni nguvu nagendegeranya hakaba rero sasa n'uyu mugwiza tunga Antoine Muzaneza aciyaza kunderera araterera kabisa ivuka ryo bodaboda kuko ijambere vyari vyananiranye byo kutumvikanisha nababandi bakera yaciye aja ku ruhande rwanje aravuga ati genzo gushigikira uko niko vyagenze vraiment. Rero album ya gatatu yasohose namaze kuva muri Hot Road niyo album ya mbere nakoze ndi muri bodaboda ariko igitangaje bamwe mu bavugije le guitare la basse ni babandi twakorana kera kuko ndibashaka kunyereka yuko bantereranye uko ndabikoze ko baraza kuko abiwanje ndi bari bwabe pere niho rero sasa bodaboda yacivuka ivutse kanisa irabandanya gushika muri 2011 haci yaba ico no kwita reunion abo twari kumwe kera bamwe baciye bagaruka ngujya mutamavuza guitar bass ujya twavuzanyije kuva 1988 sinibaza ko ari bwavuke caje nibaza ko aba ufatana z'abantu mukorana kandi fo kumpakazi naco rero 1988 mfise 14 ans ndo mu batteur gushika uno musi turacyakorana gusi yo riptire yo guhebana kubera umugwi Hot Road wasenyutse kuko Hot Road yarimo amajambo menshi cyane nayavuye hanze y'abantu kuko on était des jeunes twari impressiona cyane twari impressiona i Nairobi abantu nahanu abantu basokera babanyakenya kirese naco gituma naje vyace binyorohera kuko c'est sont les mêmes fanatiques aba fanatiques bijya Hot Road babonye imbandanije barimutse baciye bakurikira bacavuga ati umugambwe mushasha ni bodaboda sasa hari kinja kubaza urana ko ico gihe deja ni wari Kidum nyene twese tuzi wari kuri hit yandi yo hejuru n'abartiste benshi bari bahari nk'ubu ubu bahari benshi arabashushe haraje bafizo après haza dramatique fizo wewe wovuga nawe ne ko yaciye aho nyene kuko mugiye natangiye gusora za yaramenje gute niyo twace tumenyana na Fizo acara joining Nairobi cha turabana turagerageza n'indege novuga yuko Farias yuri ubwa mbere yari indege ijya concert y'indege nyene imwe ndeka ariko aravuga hajya naciye n'oblige muri contrat yuko Fizo bamushiramo nico gituma aguma gushimira mu misi yose ari très reconnaissant ni vyiza vraiment ariko jewe urugamba je no mubwira yuko ruhari nuko twohindura ibintu hano muri iki gihugu ko tugifise inguvu cyane urabona ngubu tusiye dukora concert tukavuga tuti iriya Emilio Sengsa bakayariha yego kandi Imana ishimwe ko mukiriho n'abatuyi banyu barafise abantu babahanura babereka ama preuve twacinga ayi mwacha wonye muzucana ndani muzoshe rero sasa hiti aroshamba hiti ivyo yakoze urabizi hiti ishano Kichuna Yesu namba 1 Kiriza urutoki iyo ni album yindi za mata infyufyu za ngwino etc iyo yaciba iyindi hiti ariko hiti yasanze mu ngorane nyinshi cyane surtout ingorane financier kuko nariko ndashinga umugwi nariko ndagerageza kwikura mu ngorane natawemo kubera kwirukana muri kuko je nije nirukanywe birukanye neyo oya iyo ya mbere ni jewe umenga nari menace kuri bace bo baragumanye je baranyirukana bashaka kumenya ikintu wari wakoze mwana nakimwe gusa kubera yuko contrat ya Dubai yabonetse kubera izina ryanje hanyuma bondi bavyakire babona yuko umenga umugwi namaze kuwitirira naciye mpinduka menace rero iyo menace rero yabaye nyinshi cyane gushika no bavuga ati oya uyu muntu tuzubaye gato aratumira ariko rero sasa n'ubuto bwarimo n'ubuto twese bwarimo wamenga ni nkabijya vya wenge muzika yo muri Kongo zace ziba zibiri zitatu ziragenda ya Werasoni ya Jibe Piano ibintu ngivyo
rero wamenga biko bibera rimwe byashaka gusa hanyuma ishaka kote yari ifite abagenzi bayo n'abanyarusaku bakaza nkiwanje bakashusha umute urumvise vyo fulani yavuze yagucyojeje kweli naje ngaca ntanga repose nawe bakayimushikiriza twaguma muri ivyo n'abagore bacu bakankana imagine iyo biza kuba ubunye hariho amarezo soso mwari kwatakana gute ariko bibi byose byo kwatakana nta kamaro ubiravye mwarishurana nico gihe twarishurana kubera isaku hari abantu bari bafite urusaku kuko wari umugwi wa marsha uravye mu vy'abarundi ico nico kintu ca marsha kiri hanze naho equipe ya football twari dufise muri Kenya naho batamburinere wumva tubabona ni ibintu vy'imboneka rimwe gusa ukumva barahamagaranye bakoze repetition kubera ko bumvise yuko ariyo evenement ibashaka hari abazungu bagira baze bakene Burundi dramas niko babita hari Burundi dramas rero ico cha chaque semaine chaque weekend hose hanywera abana b'abategetsi bo kwa moyi ico gihe bo kwa abana bava kwa Jomo Kenyatta hariyo n'uya ciyaza kuba president badaye ivyarashikarowe nakaza gasohokera ngaho abantu batamuzi yuko ari umwana uwahoze ari president mu nyuma yashiye aba president nawe abantu bakoma ko bashikiranganje kwa Kenyatta kwa Moyi nibo basohokera urumva rero ko igisagara ku bantu bashushe nitwe twari twitugifise rero sasa n'amahera twarayabona ariko kubera yuko rete de jeune hajya amafaranga agiye ku mujene hajya urafuka musenga uti mana mfasha unyereke ukuntu no yakoresha atari uko ni hatari hari abantu bicwa kubera gusa kuronga amikoro yaduze gatoya umuntu ugasanga ntakisinzira mu ijoro afise imodoka ifise chapeau ingana gutya agendera mena amatwa abantu ijoro ryose ibintu ngivyo nubuto niba rubuto rero iyo rero sasa album ishano nayikoze ndi mu ngorane nyinshi sana munzi wanje umugwi naronka abamizise nguno musi bagakwepa nkejo kuko babona ko atakazi kenshi ndaronka nta kontra nyinshi ifise bagaca bagenda ku ufise ubuzi bwinshi rero ama defection yaci yaba menshi abantu bakwepa bankwepa ngasanga umwanya umusiganye mfise amainstrima gusa ariko nafise umumizisi bana ndagwana ngakorera n'amafaranga make kugira ngo gusa mbe ndahantu bivugwe ko ndahantu uko niko bimeze sasa abajene urabona bubu benshi babo bashaka inzira ngufi ibintu biruhisha ndibashaka rero ushaka hit imana irayigo ariko ikibabaje no kugira hit ukayirarana ubusa niyo esprit yo kubandanya no mu bihe bibi ya rero nagireho kuvyura umutwe bien boda yagiye gufata 4 ans après urabona gakobwa kinzobe karinete ako kamyeho akaba nundi mama mubona uwundi mwanya ukabusanga siyari w'amarori gucya yitwa Shira nawe nari mu bafondateur hakaba n'umubaziste yahora avuza muri arena ngaha yitwa Gilbert ejo naramubonye hajya ku mutwezi nawe yari mu bafondateur ariko babandi bigoranye batashobora kwihangana bagaca baca mu idirisha bakiruka rero je continue avec la fille les deux filles ils étaient bari babiri turabandanya turekrita abandi abakwepa tukarongo undi mushasha 2008 niyo vyafashe umurongo nuyo Shira nyene yari yadukwefye inshuro nka 5 agenda Dubai agenda garuka atwagwa n'abakongomani atwagwa n'abandi bakamuhamagara kuri contrat personnel yo kuba umuririmbyi Dubai agarutse agakwama agacabona tu muhira ni hahandi tu akigarukana rero 2008 niyo rero sasa natengereza kuboneka yuko ahubwo mfise ubuzi bwinshi ndavye nabi nohemuka urazi kugira ubuzi gushika naho utangura gutinya guhemuka kuko uyara gushaka uyaka gushaka ijya Maria jira gushaka ibiki virozi ni vyari mu mutwe yuwanje ivyari mu mutwe yuwanje no kuba band iri capable gukora performance nari maze kugira ibicapo mu mutwe vya performance nifuza uko zimeze rero aho sasa nari maze gutangura gushushanya album shasha yitwa Turudi nyuma iro niyo yacikora ibara iraba Panic General Nairobi na Dar es Salaam ni nawe yaciyo na Uganda ni nayo yacinyinjiza aho sasa ivyi burasi nasubiyeyo ndagucire muri make rero umwisho kubi buraya ni 2004
kubera mu Bwongereza zace bikwama canke oya vyarakwamye kandi iyo siyo yari ingorane yanje ingorane yanje ko ari ukurisha umuryango kubarondera ivyo bajya kuri inzu y'abandi ibintu ngivyo rero nagiye gusubira neza na neza muri Europe 2010 turi kumwe na DJ Cento DJ Cento yaciye andondera hasi hejuru yuko toja mu Bwongereza yarakiri ngaca nyari yaragiye oya yaramaze kuba umwongereza deja umwongereza amaramukije Cento rero Cento niwe yakoze uwo mukenyuro hanyuma haca hazindi mikenyuro hagati ngaho 2011 niho nagiye ubwa mbere mu gihugu ca Canada la première fois i Toronto ni jewe n'ubu biri mu mateka nakoze concert yagize abantu benshi muri Toronto hanyuma 2010 aho rero sasa hagati ngaho hari za Norvege hari za siguma simpamagara iyo ni 2011 hariyo Europe Canada kenshi inshuro nyinshi hanyuma 2012 abakenya bwari ubwa mbere ndumirwa muri Etazini concert abayibonye Texas Serembonda niho yarari niho yarari yabereye ku kibuga hapana kuvuga ngo kugakwe bijya batwara hanze kuri ranch ico bita ranch kugitere nka tampete gucyo kinini abakenya bavuye mu mihingo yose ya Etazini wallahi guserebra cisha kujaye bon 2012 ndasubira muri Canada inshuro nyinshi hanyuma subira muri Etazini kandi des fois 2013 niyo nagiye naciye ndonga visa ya Canada ya entrée multiple y'imyaka 3 kandi yakazi ibaze igitangaje naciye njayo rimwe gusa hama ndaruha nagiye 2014 festival yitwa Afro Nation muri Canada yakozwe na Jean Paul Bukombe ndamuramukije hanyuma njanja gukora na festival y'abazungu ahitwa Edmonton turi kumwe na Aron Tunga nawe ndamuramukije sana rero aho naciye numva muri jewe yuko nshaka kubana n'umuryango ariko ingendo nizanye nkundiye kuko 2015 nasubiye mu Bwongereza kandi chanja no muri Schengen kandi hanyuma ariko ako gatima ko kuvuganireka kwanza nicare na famille kandi nubake band kuko please ngenda chamba absent please ngenda ndaba absent hanyuma band ngaca sanga babaye nk'aba orfere n'imfuvyi kwa hanyuma 2016 naciye nja kandi muri Norvege ahitwa Bergen chanja no mu Birigi ubwo nibo bwari bubirigi bwanje bwa nyuma hari muri Fevrier camvayo sezeye ndi jewe sinzogaruka bayicane baravuga ati none kufise concert mu Bwongereza ndayikora ndafise n'indi muri Australia ariko je numva ingendo nazirambiye rero sasa aho ngaha mu gihugu hariho imfururu sasa mva mu Bwongereza mva mu Birigi ndataha Kenya candonga concert y'indi yo mu Bwongereza ndayikora muri Coventry muri Manchester ni naho nashise ubwa mbere mu gihugu cya Ecosse muri capital yitwa Glasgow muvugishwe nange muko muratakara nakora dukurikirana bavugisha uko nako muratakara si jeje nyine oya ni bari bafise Glasgow natwe dufise Kinama namutakura ziti bon rero niho naciye mva mu Bwongereza ndataha za Kenya canja i Kigali ndakora concert zanje ndaheza sasa akantu kari mu mutwe ni iyo concert iyo tournée ya Australia nayiraba kuri carte ngavuga ni ahanzo washika gute gaye ko ari kure cyane nari maze kuruha nkumva ko ndi absa no munzi wanje umugore ndafise muto urumva kandi je rero ndi direct simvuga vya bindi umurundi akumbuye umugore akacivugisha bakumbuye abana je ndavuga direct je bakumbuye umugore wana uko umugore n'abana bahasi oya abana bari kwawo ariko umugore nawe nafise akazi kiwe nasikia tu apa mwiri uko nakubona kuwa tekete mwiri unachemuka hano hari inyama yagumisha nga sokote bo tubandanye we kwanza ndocumuze wewe nabihevye tubese urabona ukuntu ntekereza reka tubeseriye rero reka tubese unapenda kama histoire
Hii ni Busuto. Niko nakungoja kwanza umalize hiyo. Sasa nikamaliza Australia. Nikapata kuna wamekonta kule contre regime ya Bujumbura. Nikakutana bangine ba pour regime ya Bujumbura. Nikaona watu wanakuwa divisé à cause de moi. Bameze gutya. Na hiyo sibitaki. Sibitaki. Barundi mimi kwangu Murundi n'Umurundi. Tabia zetu zinafanana. Ingorane gusa nziko abarundi bafise si ivyo bindi bakunda kwica mimi wiki. Oya. Agatima gusa ko kwanga abandi ko batera imbere. Ako niko je mbona mfata ko ari umuvumo. Dukwiye gusa kwiyamiriza tugakure. Bas. Rero njo nikafukana ka hizo siku zote nimerudia Europe 2023 7 ans après. Ibaze. Tena sikuwa nataka mugana aho wagize concert zibiri nuba ko wari uhakomboye. Wagize concert zibiri muri Belgique? Mbiri. Bon, Belgique. Ahubwo nyine tubwire kujya concert ya mbere ya Shadib. Iriko wapi? Shadib. Mimi nilikuwa naongea na watu. Mumbwire concert ya Kidum imeze gute ngaho onye. Wiri Malonga mwari muri kumwe. Yaguma ndukira ama video n'abandi bagenzi bavuye mu Faransa. Bambwiye uzi haruzuye hameze guke. Navuga Kidum. Mubirigi ni muhiri wabo. Bon, jewe gusa icyo nzi kandi nagira ndakibarire les petits frères abo bajene. Iyo ukoze ikintu gikore bien. Gushikubu ndakurahiye. Ivyo bakora bigana abandi. Mu mitwe y'abajene ni video yanje wayibonye. Ifise amavi angahe. Wabonye kabisa ama comments. Mukanya gato wabonye abayibonye. Akibagira yuko ari umujene. Age group yiwe niyo imuzanira abantu kwanza. Abona amahigo ya mbere. Ariko ndibiyumvira akantu kabakabuze. Concert ni determiner l'artiste. Imbere y'abantu. Ivyo ukora imbere y'abantu nivyo bikudetermina. Michael Jackson c'est bien yarasora amahiti. Ariko quand il s'agit de faire des concerts. Ivyo turabizi yuko nubu atawundi araboneka. Undi njye yo show nukuduha show tugatwa tugiye muri show. Nukuri je umbajije jemeje gukora concert. Shakumbarire ibintu biryoshe vyose ngo nguruwa grave ngo abikoze neza. Cengo mbona ko atanakimwe ndashikako. Ubona hari ibindi. Ahubwo siniraba urazi ko je ntiraba kuri YouTube. C'est vrai. Bana je mperuka ngishiraho video. Yamaze kujako nakosa ririko sinsubira kwiraba. Nivyo. Nafse ntuzaza. Hanyuma imiziki yanje yose nsohora. Mperuka ndayisohoye. Hanyuma ndayirepeta gushasha ng'umuntu yigana indirimbo y'undi muntu. Nivyo. Sinishobora kugenda ngo imbere y'abantu ngo ni iwanje nshobora kwibagira n'amajambo. Ndayirepeta kujya umuntu yenterpreta azi kwagiraje kuririmba indirimbo y'undi mu artiste. Uko niko ndabitahuye rozi mpamvu ndabitahuye mu concert la fapase hari ukuntu indirimbo shasha ya kera mwaririmba nyine hakujya nyene tuyizi. Nkibazo niba abantu bo muri band ya Kidum Esque nikora ko bajanye muri studio ngidi ndirimbo mwarimbanye namona ni shasha. Nta nubwo yakera cyane. Mugabo band yaririmbye neza ndavuga bari kumwe gihe bajana muri studio canke bagira amapetition kandi bushasha bw'iyo ndirimbo. Ndarepeta nubu umbariye ngo ejo muzorimba namona. Jewe sishobora kwigokora avantire ngo je ndagiye kurimba namona. Je me prépare en conséquence kuko buri intambara yose ngiye kugwana oya sinkunda kuja kwiyazarda ndaprepara koma chanter ndakubonye umwanyuri abandi ngavuga ni bado ndakubonye umwanyuri abandi ngavuga ndi okay ndakubonye umwanyuri abandi gufua binera kurumba ngatumutwe ngavuga ndi aho hameze gute phrase par phrase gufua binera kurumba est-ce que je peux faire comment kivuge neza gufua binera kurumba ngatumutwe ngafyura n'amaso ukibaza ko hapana mchezo bijya sinda bifinisha je kwimenyera aho kangazi urazi ikintu kanyigishije ariko umuntu akora ikintu imyaka myinshi agasigara yiyumvira ngo ngo je ndafise experience ngo ndabikora neza ngo ndabikora neza none ngo umuntu aterura ivyuma atagiye guterura yo barivuga ko aterura
Oya. Okay, umufootballer. Messi urazi ko aja muri entraînement. Bien sûr. Cristiano Ronaldo urazi ko aja muri entraînement. Ndibikunda. Toujours rero nduvuga ngo indirimbo ni gwawe. Ni gwawe igivuga ku radio ni gwawe. Ego ni wewe kabisa. Ariko devant le public, prépare-toi. Hari gitari gishobora kuvuga ngo ufite impano bisha byizana ukavuga ati hindura ukavuga gitari ya kabiri ukaumva combination kasa combine ça sonne comment waradufashe vraiment Kidum yadufashe tagira mpo wadufashe ibintu wataye bituma ama concert yawe yamari mashasha concert zawe ntizirambira abantu havuga nashaka kuja muri concert yawe samedi akaja muri concert kandi dimanche akomenga biracari bishasha no bisaba umwete je mbora ndabivuga mu mvugo mbabarira amatwi ndi bahungu ufisa amavi je mfisa amahera hanyuma ngaca mvuga ndi okay kindi naco ibanga giwanje gusa je nzinduka mu gitondo moi je chante le matin Monsieur umvyure tu urazudodore je mvyuke uzane micro hajya ndakumariza sana le matin je suis très mauvais abandi baba basaragaye bari muri studio baba bamaze gusaragara ijwi rimeze ngijya ho jewe je suis prêt à chanter kubera iki je répète ndapratika buri mwanya ngumba nshaka hajya unyerese ngihabya byabaye samedi bajya bona ko ari sérieux amakosa hajya agenda maze gufata menshi cyane yararimo kuri sonorisation hari amakosa nafashe kuri biki hari ivyo niyumvira yuko ba fait d'artifice papa ba ibintu bigaturika urakunda perfection oui kuko aho niho natangiye kugira performance ndi muto abo twiganye kuri Sainte Famille mu Kinama nakora performance n'ingoma zanje z'amakawucu devant le public je nucokoza ngaho urancokoza basi kuvuga igifaransa kuko nokora amakosa ariko kijya kindi gisigaye ariyo diplome yanje oya nzorinda mpfa ndiko ndahushura sawa sawa uzofuhevye kuririmba banyirukanye bakirukaniye urabona hari ibijene bizibira amasix ari ibijene muze muravyigisha nani je na amasix nzibira y'umuntu ko tusanga bifisa akantu uyo nahise tutokeye bana anatwaribia ibi bipeti biraregrete sana unabiregrete sana ushaka bisikia urumva babivuga canke bidoga ko iperereza darifise rega umaze kuba umuntu important ndugira iperereza ry'ababandi ugira iperereza cyabumviriza abantu bifuza ko noririmba biki par exemple je mfashwa n'iperereza kacamenya hano ninjirira sasa ndamenya hajya nabavuga nabi ndabamenya none nkiyo wumvise abapeti bariko barakora ubunye turabaza ko baraduga haro ba diwane bakiriku ba dabuje ba dramati we love music hariho December ajubu vuba December sindamumenya ariko nzomumenya yarazi kuririmba cyane hariho abenshi bako baraduga iyo muri abo wewe nk'umuntu wakira urumva ko hariho yarafise impano hanyuma ejo gaca wumva ariko aravuga amajambo nkaye wa undi yagize kana kama manja dina yitwa gute kana kama yagera mafuta Berry Music ni Berry Music yaragiye Canada yaragiye yego urumva so baby melana yitwa Berry Music ujya irete bien sasa nabandanya hari mimi nacho kama napenda kusema ukweli uko msema ukweli birashika umvise umujene ariko arahusha kugira ngo ushoye kumusubiza ku muntu ko nibaza ko barakumvira barazi ko nimba umuntu nk'afizwa ashobora kuba yo gushinga nayo munsi baranga interview zanje bibi je izikundwa n'abanyagihugu bo les artistes dukora bimwe usanga banasemaga ngo mimi nakoga n'abaponda nivyo baravuga yuko mvuga bavuze ngo n'abasatsi bon par exemple ngivyo baravuga yuko ivyo mvuga biba décourage sana pourtant no kweli ni njia deja turafise muri aka karere muri aka karesho uzubaza abandi bakoresha interview bazokubwira yuko uburundi bw'iklasa parmi ibihugu bifise
bon musicien urabona ngi Nairobi ahomba na eglise ndakuraye kwizina ry'Imana na eglise idafise umurundi nivyo je sais na eglise idafise umurundi muri muziki bivuga iki ego vyoba vyaratanguye na jewe baca barankurikira batarinze kumbaza ariko kamem barerekanye ko babizi kuko barubashwe gushika na groupe yubashwe muri Kenya bace bikora ku murundi kuko bavuze ati abarundi barabizi kugira ngo tushikire urya muntu yama kuri live ameze nabi reka twibe mwene wabo tumushire kuri bass Iva Kwizera so muri Sauti Sol ego no murundi ego harusi ndavuga harundi yarangoye murundi kazi ariko ujya n'urukundo nitwo bijako ngo none hari yica aminspira arampatia mapenzi arafana imba vizuri bon wewe wa mukobwa wisha kuncokoza je navuze ko ngira ngo re interview ya seri uno munsi nenda ko erega wore urubatse urabizi iyo umugore akugusa neza akufashe neza uronka ama inspiration menshi myiza rero urumva ko ufise umurundi kazi bo abarundi bari muri Kenya hari abarongowe hariho nabona aririmbiye mu mariage barongorwa n'abakenya hariho n'abarundi barongoye abakenya nka jewe umugore wanje ari umukenya bo inspiration uzomutahana na uya hazogeraho ibi bihugu bihinduka kujya kwa gihugu kimwe aho ubigenda mu kujya ngo umuntu agiye mu Igitega cyangwa agenda mu Cyanguzo ibintu ngivyo neho bizoshikaho hazobagari ya moshi ndiko ndavuga ngo mu prophet hazobazagari ya moshi zitora abantu zihuta cyane utwa pasteur inde twahuye umukozi w'Imana wa Jenny Cardinale ubona ko je ndasigiye patiri mukuru bientôt le papa erega na papa n'umusaseredoti patiri akibagiye patiri mukuru patiri mukuru na papa cardinale archevêque abo bose n'abasaseredoti atelepo bura papa w'umunoire wa mbere rero bientôt le papa rero urukituma nibagira ivyo nakora oya wari kuratubwira aba artiste ko baponda ama interview yawe ivyo nivyo abagwa nabi bashobora kuba bayakunda hariho nabaca aca bafasha kugira gucya na kuriya gusa ico nzi nta murongo ngendegwako ngaho hari kuko benshi umurongo ngendegwako bigana no kwigana ngubu dream yabo benshi urabona ko bafata indege bajya Tanzania jewe aho vyari bigeze no Burundi bwari hejuru ya Tanzania gushika naho Tanzania aba artiste bico gihe babana na Zoro JD n'abandi benshi bikora ku bamizisiye b'abarundi babavugiriza kuko bo ntavyo bari bazi rero sasa ubu umu-artiste akaca agira imagination akareva kubera ajya ama clip abona cange bijya bintu vyari abatwenzanya vy'ibiswahili vyabo agaca arota yuko yoririmbana bari abantu ndakurahiye sinibaza yuko bimushikana ku gwego Ubirigi ni igihugu gito ariko gikomeye muri Europe bacita kwanza capitale d'Europe sivyo ushobora kubura agahugu gato Israeli ni igihugu gito ariko gifise ingufu nyinshi je nibaza yuko kwanza imbere yuko tugire umurongo ngendegwako ngaho tugire ingufu zacu mentality ihindurwe na media zanyu zihindure mentality y'abantu yuko si buri mwanya kwa matriko turazerinze aba DJ nga ivyo navyo ndabikoze bibagwa nabi yuko bareka kugira complex batambisha abantu muziki w'abarundi kwanza jewe ejo bundi naremanze yuko ari amakosa tumaze gukora mu muziki amakosa je nemanga yakozwe nuko twese duca hirya de rythme traditionnel burundais aya maritme traditionnel y'iwacu ibi bintu by'umuco jewe unarahiye nta rubumu zose kandi gukora iburi ico kintu ibura traditionnel bon urabona ngibi vy'amagaba ça c'est la bonne musique ça c'est la bonne musique gushama karanga mu ndirimbo zanyu tugira ivy'iwacu tubikunde hajya iyo umuntu yansi ikintu ciwe aba yiyanga par exemple uravyaye umwana ariko buri mwanya ugumubona abana bundi muntu ko ari bo beza gusubya gwawe ni ngorane uba ufise ingorane mu mutwe cyane
nimba umwana wiwe abafise ibiseru mwoze musiga utuvuta twa vaseline ase neza. C'est vrai. Mwambike uturato twiza utware mu misa. Utangiye kubona abandi bakina nawe bakabona ko aberewe uzutangura kubona wa mwana wawe ko ari we wamugize. Ibintu vyose burya bikogwa hano. Birafise procedure bicamo bigakogwa. Même l'industrie musicale ndakurahiye. Hozi ndakurahiye 4 ans passés. Na makonsere nkaya uri kurabona ubu yari bwabe. Imyaka ine. Ubunye muri sama chaque weekend y'abari vyaje ndiko ndavuga ukunyene. Je kwanza muri 2019 uziko banshize kuri podium y'imbaho. Nivyo? Ego. Sindahavuga umuntu navuge ngo ndiko ndamutuka. Aha nyene mu Burundi y'imbaho kabisa ahubwo naracokeye kugura gucokera hasi. Pole. Ariko ubwo nyene uyo mwaka nyene naje gukora muri podium y'ivyuma. Muri Mars ariko ndayikoresha nta nabantu babamenye ko wagize nace ndayikoresha muri juillet 4 mois après navuze ndi oya ngira je nduze standard y'ibintu mbere kuri jewe imbere ko ndavyigisha abandi birashoboka rero kazi k'umuziki uko kameze kotanga kazi ngubu par exemple wewe tujanye muri Canada ukaba attaché de presse par exemple iba dutwaye Burundi muri Canada. Oya kwanza bivuga iki mu muziki benshi bokora urabona sasa ubu basigaye bagura materiel de musique hariho ama podium wabonye amatara yariko arakaye aho dusigaye dusama stage akazi dusigaye dusama stage akazi vyatari manager baramureta yeye sio yeye ulimona Okay. Anaongea kama huyu anasema ngo nakuregrete. Sawa. Haya sasa unaona? Urabona yuko abantu basigaye bemvestisa mu buraro haza abantu hanze bakashikira hantu. Bivuga iki? Ibi akantu kamwe gusa koshanja na tourisme yigiwe igahinduka. Cyane. Kandi mwebwe muri atu nibaza ko na Electric irabitahura gushigikira ibintu vyane kora ko yuko babitahura vuba kuko batevye hari babazo kwidekuraje ababihebe les loisirs kera ndi muntu numva ngo ministère des loisirs ubu ntayihari oya ihindura izina ni nko kuva kuri Matayo ukaja kuri Yohana bose n'abatagatifu ija muri jeunesse sport cyangwa ikagenda gute gusa igikuru nuko ivyo bintu batangura kuza baraduha agaciro batangura kuza baravuga ati nibikogwa hubwo vyinshi ibujumbura mu apanziki hariho kana bafise ama festival amadata ameze gute sawa okay kwibuga cy'indege hinjiye ngezi zingana gute ibintu ngivyo hanyuma igitega naho hapanzwe gute uravyumva igihugu cyose kikavibra nivyo vraiment kikavibra turashima nako kiri muzima we still need you turagukeneye cyane. Nakwambia sasa umwanya muje ndavuga ibintu mugaca mwibaza ngo ureba nakwaga farisere. Je mvugiramo. Jewe mvugiramo. Ndashobora no gutwenza ariko ndiko ndavugiramo. Rero ubu raba ivy'umukundo bivyuzuye Bujumbura. Kera bashaka kuvyitiza. Concert yanje ya mbere yo mu Burundi ivyuma vyavuye mu gihugu ca Uganda. Ibaze. Biza hanyuma concert ya 2018 yanje Savonoro yawe yangiri yaja kuri F Nyakabiri ivyuma vyavuye Dar es Salaam s'il vous plaît ubu bisiga biva ngaha nyene vyarazanywe none ndi mumva ko ari amajambere gayewe cyane gose amajambere manini cyane ikintu abarundi bakiye kumenya nuko biko bira progressinga vyose ko biraduga primizuki yatanga ngaye ava ubu itanga ngaye 15 20 25 ubundi 30 voilà izoshika no kuri 100 kandi ndabivugiye ngaha bizoshika no kuri 100 kuko nibintu ni standard y'ibintu bigumiduga les artistes rero umunsi leta canga amashiramu bazobona yuko dusiga dukwega ibihumbi n'ibihumbi vy'abantu mu bintu dupanga niwo musi numumenyesha makuru azorongera ubukiriro bwiwe agakira niwo musi umuririmbyi nawe nazovuga ati ijya nzu ni mumpangire mu nziza nzoyigura. Hari umuntu geri twa turavugana acambwira ngo eske ngo mu baririmbyi bo mu Burundi hari muri ivyo ngafise inzu yiwiwe je ndayifise ndaje kure ndayifise ndamubwira ati ego hari mugabo ni bake papo y'abandi bo mu bindi bihugu. Oya urumva nashaka kuvuga nibaza ko leta inkuko arakora bivuga leta ibishizemo inguvu umurivyi azobona ko areka akora akazi gashobora kumutunga akatunga umuryango wiwe. Karonda kubarire
abantu utabagaburiye barasonza no mu maso ahubwo arinjira n'ahantu ngo nga ukamwirukana kuko nikamba mbiri zuzuye ivumbi ariko okay reka mpindure umukenyuro umugore ahuye n'umugabo afise ingufu ingufu nshase kuva ku mufuko mu mutwe mu bitekerezo uyo mugore akarongo uyo mugabo ubona guma bamwiza ku munsi ananenepa anakuwa vizuri anniversaire atapewa kado ya gari haya vacances ni Dubai ni Turkey ni wapi banaenda wanamtengeneza na bisusu Turkey wanamtengeneza bisusu vyake na midomo vyote midomo na kipotrine kinakuwa kibombardement kibombe vitu kama hivyo juu pesa ziko sasa wewe unataka artiste unaanza kumucheka leo na unajua atakwenda kumuona mumpategi support unamucheka ngo hana nyumba ahubwo nitukayigire no kwigira na burobe dukebegwa bwiwacu ngajewe iyo abatuvuga iwacu bigenda neza simba nibera ngaha akona kantu mvuze bakumve nta kintu aba artiste baronka uvuga ngo cyo batena nguye premiziki yazozi yindi uyo muntu dufaranga kubera yuko igihaba buca mahera nibake usa mbwira umuntu wo muri premiziki yakoze kabisa agacara bandanya ahubwo twe tutabiciyemo nitwe tubandanya gushika uno munsi nitwe turi reference ucu usanga ça ne marche pas vyahereye kuri premiziki et puis c'est fini aba bose bagiye baraze murabaza amazina urabona uko kumenga ahubwo kariyere yakija hasi pa iri kubita hasi Niyo bavuga kare ibintu biziye rimwe ari vyinshi utaramenya kwikontrola kwanza ndi yarazi ko atsinda kwanza d'abord yagiye muri irya deal ariko ahigana n'abandi navyo yarazi ko atsinda ariko pa rona c'est la chance 30 millions ndo hiyo jama ajawahi kupata gatana 300,000 la vraie tuzomoda destin uraronka 300,000 Slay Queen batazikura izo pesa pana arakijijwe arimba gospel okay yes kandi yarasingwa aririmba ibyo ariko arambwira hajya mu cyumba ariko arambwira ngo yitwa destin ngo ari umuntu birukanye muri korale ngo kubera yuko ngo yagiye kuririmbira ibiyeri hasa je ndavuga ikiyeri ko kitavuga ikiyeri ko kitavuga hagiye muri korale yaririmba carrière yiwe isoro yarimba gospel Imana haje gutsinda cyaririmba karimba ka gospel urakoze cyane Imana ndiya mwirukanye abantu bagishaka kumwirukana kubera iki kubera ngo ikiye abantu barondera ubuzima gutandukanye kazo taco yanyoye hari abantu tuzi bakijije bafise amahoteli abantu baje gukorera ibitangaza bakinjira no mu mpwemu barizo ariko gahema bagaca bahura umwana yironkeye 30 million sha narabibonye nanje no badababaye none amahera arakizwa nayo akizwa vyahe ahubwo bavuga ko ngo Imana yaguhezagiye nagenda tanga 10 kwanza urabi kuntu Imana izo kimuha iyindi primiziki ya kabiri cyane natanga za 300,000 mwisengero abandi baca ntegera imwe bavuga kare umuntu atera imbere igihe cyose ubona umuntu avyuye umutwe mu Burundi haca haduka ibintu ubwo nyene byo kumugwanya kumutega imyereka byo kugira gute ico kintu nico je nabonye kuva je ndi muto nabibonye hari ibintu vyito hari mu kinami wacu ngo abakinzi baje iwacu mu ijoro umuntu ngo bakamufata ariko arakinda ari wijoro sasa ngacambaza mama none kweri kako gira bijya washaka kubica kutwikira iki ngo watoye concours national yo ibanze vrema kubera ko ewe je ndavyibuse norira na regrette ça boreka tubandanye telefone ugacu usanga iyo ndiko ndavuga aba DJ nkabakorako gasusa ntumbabe bariko aratwinjirira nabengira mic ngakora ku ba journaliste ndi nyabuna atamurongo ngende gwako iyumvire reka ndakubarira nk'abadije umuntu avuye muri Canada yabonye kuri carte du monde igihugu cyitwa Burundi histoire arayiga yumva yabami basunise inyuma abazungu mwezi gisabo reka jenje kuraba akaca mubira ati abagore ni beza hari akaca kwanza ugasanga akunda abagore akavuga ati ya abagore ni beza aho je no hakura umugore je ndongora akamvyarira abana aho rero yakoze udufaranga tu yaratubitse no muntu ava mu bihugu vyakura kaza ngaho aje akahura n'umuntu sirema batireka tuje muri boîte uyo muntu avuye iyo muziki yose y'abazungu aho yiyumviriza ariko gaca sanga un public canke un peuple badakunda ivy'iwabo
bariko bivugiriza izi njabuka gusa hakurya y'amazi hagaca baza wa mukobwa okay hitwa mu Burundi none abaririmbyi banyu nabari kubera ko bigijwe inyuma akarinda ava muri iyo boîte cyangwa aho hantu yagiye kuryohererwa atakindu ciwabo yumvise cyaho hantu yumvise hakagenda muri restaurant bakamwakira kumva Michel Sardou Jodassin inde bajya barapere ba Daju bayitwa Daju bajya oya muririmbyi Daju bajya bakongomani bo muri France ibintu akumva Fally Ipupa kavuga ati abona bakongomani mais qu'est-ce qui se passe avec votre musique ariko jamuri Ethiopia mo dada yangu fika tu Ethiopia umenga bakwakiriza kuera mu ndege yiwabo utundutu iwabo ushike Addis Ababa uje muri restaurant uzokumva umunyamerika ariko araririmba gaho muziki wiwabo aba peuple qui sont fiers kandi nibaza ko amahezo kenshi bavuga nuko ariko vyose jewe ndatumwikomo kuri leta ibishase vyo hinduka aha leta biciye ku mugambo uri ku butegesi aba DJ bose bagahamaga bajya bagahabwa apana sishase kuvuga igiti oya bakabaganiriza babwira ati kuvu mukora ivyo mukora bijya musanze mukunda ariko dushaka umu DJ ashininga mu kuvuza ibintu byo ngaho okay bagacabaza kuri twebwe abarimvi namwebwe rero mubahe muziki myiza rero kwama mwigana aba Nigeria mwigana aba Tanzania mwigana ibiki mwigira ngo mushaka kwigira abantu ngo batari tushaka kubona umuntu ari fiere n'umuziki kavukire ndakurahiye ça prendra seulement 2 ans imyaka 2 aho usanga mu mafamiye abana bigisha gutamba nk'abana biwanje ndibazi gutamba je ntambaye je bambona ariko ndakubita madanse je ndabisi ko navukino bajya ndibavukino rero je ndabisi n'ingoma z'ikirundi zijya z'abatamwe ndabisi narazivugije rero bigenda bisi ariko najewe ibimba mahera sivye imico ni bintu najewe biri consommable avec tout le monde ariko ndiko ndavuga nga mu gihugu kinjira ugasanga no kuri aéroport abigeme bakorayo bambaye umushanana c'est la culture burundaise no sivyo n'abatama bacu bafise ikostime n'urubega akavuga ati ça c'est l'image du Burundi asha yego ariko kandi Kidum reka dushimye abarundi ku ntambwe bagejeje ko ubunyo gukunda ivyabo Aje niriko birasubira hasi biko biraduga hejuru kuko umuntu aravye concert yange mwakoze y'abarundi 100% urakoze cyane abarundi tunashimire n'umuguzi atunga ndeka yashoboye gutegura ya concert yaje hari huzuye ndeka number 1 hari huzuye ndeka grande puissance ahubwo tumwita fula ngenge ndekatubane ubawe cyane yakoze concert nziza isa neza y'abarundi 100% ndavuga ati yego vraiment je ndavuga ati kuri abarundi at least muriko muragiyo isi yo gukunda ivy'iwanyu il faut encourager ça ariko ro sasa bica bipfira he burya abantu bashuhira ikintu baguma bumva aho bagiye hose bukiye muri bar okay kugira ngo duheze ikiganiro nibaza ko abantu baryohewe n'ikiganiro mugabo tubibutse kinari karavuga ndagashimikira kanje umurundi ahari hose ku isi akunda ivy'iwabo turi bake mugabo hamwe abarundi bose bakunda ivy'iwabo tuziye turi benshi vyotera imbere uko biri uyu munsi hanze turi benshi no mu gihugu turi birabaje ukuntu n'ibiganiro byatusanga abarundi baraba ivyo ivy'abanyarwanda cyangwa ivy'abantu bo hanze aho tuvuga ururimi rumwe kandi dukora bimwe tukora mu meza mugasanga ko baraba ivyo hanze jewe singeneye ko tuvuga ngo ivy'abanya ivy'abatanza ivy'abanani iyo jewe nca ndayibona ko mengira yatangiye kuba nka xenophobie okay inga ziwawe ziryoshe nta n'umuntu yanse ko bakunda ivyo hanze just nigera ashigikira ngo ukumvira ngo ndundi ngo nzija kwijana ya ariko wewe iwawe watese neza ndushaka kujya iwawe ushaka kujya mu mihana iyo ni indi ngora ningeso mbi umugore wiwawe ari mwiza bimwereke Ewana pana gukunda umugore wa naka n'umugore ari muza kurusha hanyuma bagufatire ku mubanyi ku mugore wabandi ni ngorane banza mukunda ivy'iwanyu hamukunda n'ivyo hanze nta muntu abwiye ngo mwanka indirimbo zo hanze nimuzumvirize indirimbo umuziki universel Bafite twagukunda abanyamerika akunda abanayeja akunda batana tukunda abana abo mushaka bose mugani mwibagira biwanyu mwibagire iwanyu ni he bimeze gute ko nimwaduheba abarundi bo mu Birigi barerekanye inguvu
kuri jewe no kuri Dramati ahubwo nyene banzu rindire gato tuvuge kuri concert ya nagenda vyibagiye concert ya na Shadibu ngo aramutambishije ibintu biraba nabi bon okay vyararyoshe arazi gutamba kandi afise bon okay ni mwiza vraiment aho ngo yari muri mood ama commentaire njako se narinde ama commentaire abantu ngende bagira yari muri mood hama wowe nawe urafise uko nawe umeta umuntu areze abuda kuntu bigeye ugirira mona kuri stage ko mu mucungurira nkuko none si areze nyene none azi ruhande yanje atangure kujugumira yandibiko erega turakuba twumva ninde akore ko bijya bifise ngo kuba haca kutubana ijya ni entertainment tuko turaryohera abantu twaje gukora discours twaje kubarimbira gutanga show none kuri clip urabona ahubwo kwanza uranyibukije narigeze kuza ngaha ndavuga ni jewe kuva mvuka sinari bwakore clip muri iki gihugu hozi kugira ngo ndongo umukobwa akora clip video vixen nagatangaza ariko les mêmes filles banga bagakora za TikTok bakora ibitangaza short videos zibitangaza zibitangaza no gumuvuga zibitangaza kuri TikTok rero ngacavuga ndi uwe la différence la musique le TikTok le ivyo bindi cadavuga ndi hariho kutamenya uburo mu nyuma bazobitahura ubone ariko arabigwanira ngo ni jewe natoye kuba vixen ni jewe natoye kuba vixen bataratahura ni ngorane ni kubera ko ngira ngo babona ku skate zijanga abakobwa bari serious nkabamona nabandi barambariye ngo bagiye mu macrip y'abaririmbye ngo ntibaronga abagabo nivyo ngo baca bafata ukundi kuntu ngo babitana y'amazina abagore baca bibaza yuko twebwe twabashize mu mavideo yacu uko twajyamanye nabo jewe ndafise umugore niwe ndekura ati uyu niwe mwiza turashobora kumwihako apana nagira numve ko araguhurusha feve niwe avuga ati kuri video y'indirimbo kuna ari nziza uyu mukobwa niwe mwiza yoyija uramubwira ati ntorera muri abanye agaca gucagurira please s'il vous plaît nous les artistes tumeze nk'abakinyi ba filme muri filme turabona abantu barasana nta muntu apfa ukakurikira film ukayibona ukavuga ati bamuciye umutwe ariko ari umuntu ariko aragwana sigaye wanyuma rero agiragire komba ya mwisho natwebwe dukora c'est la même chose no kugira ngo ndirimbe umukobwa mwiza mu gihugu muko murayiraba bijya ni business kandi uri umukobwa mwiza uyima amahirwe kuja mu muziki uri kurima igihugu kumenyekana hanze kufisa abakobwa beza ndekara bivuze mu ijambo yuko mu itunga igihugu gifise abagore bacu bari none abagore barundi kaza n'amasi touristique uraza bakamerune bama burira indege baje nga benshi bama mu itangwa na ba west urabona aba west mugabo mu ducako n'abandi bagabo yipobura kamererwa neza oya natwe tubanaye anyways jaka umukobwa doze kiganiro tubwire ndatse kwa mufise utuntu tudusanga tukwaho tutumenye ko twakubaye ku ma concert aya ma concert amazi iminsi uri kurakora nakaye gasanga iki gisanga cyakubaye ko abantu batamenye ko cyakubaye narakubariye bimwe vya kera barabigiye byo kudipantara tabutse ngaha bige ni vya kera nashaka kutubwire ibiri recent ibishasha ni koti ryanje bivye mu Birigi yo rya koti narangyoge mugabo ni wariteye muri public oya nahaye Shadibu nkubita fente ya Michael Jackson mindukiye narariravye urabe muri ya video nariko niyo koti rigiye mbona umuntu ararinyeretse ariko ntabonye isura yiwe cyace ripoterera ngaho ukuntu ryanyitse aravyibutse uragibutse mubabare iryo koti niko gakojo kabaye muri concert yanje ryajya kuzimvye sukuzimba gusa ni impuzu y'umwami yambaye impuzu kirazira kuyiba ibifise ingufu nyinshi cyane kandi twarayirangije mugabo umuntu yaranse kuyivuga umuntu yayivye reka iryo koti nturisubire mani mubabariye anyways igiduma nshaka gushimira je nari nkumbi inkuru zawe mugabo namusubiza ibintu biri important kandi byari bikomeye gose umurundi wese ahanga yaravye kino kiganiro abifate ku mutima abishire ku mutima surtout abarimvye baravye kino kiganiro mwumve ko Kidum ni icitegerezo cyo kurabirako niba akikora concert mu 2023 après imyaka 40 ariko araririmba turakene kubona ba Kidum benshi mu mazina yanyu ba Dramati muri 25
baberi muri 25 bagikora ama concert bakiri imende tugatamba tukaryoherwa rero nukugera mu kirenge muca Kidum muze muramwumva avuze ko yakora bakuriye nanje Dramati azoshika azoshika ariko urabona igituma jewe mbandanya nahagarika d'abord ni passion ndakunda kuririmba acha kabiri nukubura amahitamo yo kubaho so ntegerezwa kurita jusqu'à la fin bo abana banje ivyo nivyo bibarira amashuri bo najewe nivyo binshira mu bandi bagabo ndahandi ntabindi nkora jewe nivyo nyene nico gituma ngwana navyo gushika ku mpwemu ya nyuma nanje nzoba ibiganiro paka munyamirije Kidum merci ça wewe urafise umugabo jewe ya ndakwabia hari west yanduje hari west yanduje irangiye ndondere umugabo karabaye yo ariko nduwe uri kuranda mu muriro yo nduwe uri kuranda mu muriro none umware mu wese oya wabuze umurundi uri kuranda mu muriro mu muriro uri kuronderwa n'agatipe ngakangubite karashinikov azokuroga umukongomani inde nakubwiye ko hari nakubwiye ko ari gupfisa umugabo waramaze gusinyana namwe ndasinyagiye anyways igano giheze neza ndonse umugabo nukibazo nuko ari mu west ncoke cyonyene sitaro tuzobiganira yandumye akunda ibiganiro vyawe yaranumye umudayowe naenzi kibazo na mimi asante sana nashukuru sana nasikia nilikuwa nakukumbuka tena sita kwa kutuongelesha Kiswahili kiraduza ego vraiment akoze asige ko duhurira umvise ko nateka mu na leta ego cyane washaka no mu mugambwe bapange ukuntu twoguma mu kiwacu cyane twoguma mu kiwacu ko bamaze mbwa kuronka iyo ide gushaka iwacu indirimbo zawe kandi kindi je no saba il faut yuko baba mbere mu kuduha fierté y'igihugu cyacu biko biraza turiko turinjira mu gihugu hajya ku kibuga c'indege abarundi baje kwabo abanyamanga baje kwabo urakoze cyane anyways thank you very much kwa ntose abazikina kiganiro ndayibutse twari turi kuri Van apartment mu Kinindo muri quartier Kinindo umanukanye kuri kwiraro canke abantu bazi kuri wazisi niho mumanukana mugaca mukata à droite mucha mubona ahantu hari Van apartment ni heza cyane inzu z'akarorero bana cyane inzu zifise impwemu vuga impwemu izivatanganyika yinjira muri aya akayaga vraiment yego muze abantu bakeneye séjour cyane kuruka shaka kubanga bujona gushaka ahantu ngene hari kuruhukira nkaka weekend muze mu by'ubuzima muge live kubuzima utawuriye burakurya niko bimeze muze mu by'ubuzima alors merci beaucoup kwa dukurikiranye birangiye bwije ahubwo muce muzereka abanyagihugu inzu za kijambere zamutoye inzu za kijambere winjiramo n'igitanda cyakubwira karibu baba lala hapa utasikia vizuri kina kumasa hakuna piu hakuna bye cyane turakunda gose Siren Vibes TV.